Bavukanyi bakunzi b'Imana mwese mukurikirana ibiganiro vya Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, muragahorana inema y'umukama wacu Yezu Kristo, urukundo rw'Imana Data n'ingabirano ya mutima mweranda. Ni wa mwanya wo gukurikirana ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa gatatu, idominika ya 22 yo mu mwaka. Igisomwa ca mbere twikura mw'ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abakorosi ikigabane ca mbere kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo k'umunani. Izaburi ni izaburi ya 51. Inkuru nziza ni inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twayishikirijwe na Luka mweranda, ikigabane ca 4 kuva ku karongo ka 38 gushika ku karongo ka 44. Yaga mukama umusazi wawe arumviriza. Ivyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abakorosi. Jewe Paulo, umutumwa wa Kristo Yezu, kubwo gushaka kw'Imana, twe na mwene wacu Timote turandikiye aberanda b'ikorosi aribo bene wacu bemera muri Kristo. Tubifuriza inema n'amahoro biva ku Mana dawe wa twese. Ntiduhengeshanya gukengurukira uwuri Imana akaba na se w'umukama wacu Yezu Kristo mu kubibuka mu bisabisho vyacu, kuko twumvise ukwemera mufise muri Kristo n'urukundo mufitiye aberanda bose kubera mizero mwabikiwe mw'ijuru. Ariyo ya mizero mwumvise kuva kera muri rya jambo ry'ukuri ry'inkuru nziza ryashitse iwanyu nk'uko ryakwiye kw'isi yose. Iryo jambo rikama kandi rigasagarara n'iwanyu, niko kuko kuvaho mwumviye mugategera inema y'Imana mukuri, nk'uko mwavyigishijwe na Epafrasi umugenzi wacu nyagukundwa dufashanya, watubera umusuku w'intahemuka wa Kristo, kandi akaba ari we yatumenyesheje urukundo mufise muri mutima. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nizigiye urukundo rw'Imana yanje imisi yose ubudahengeshanya. Nizigiye urukundo rw'Imana yanje imisi yose ubudahengeshanya. Nizigiye urukundo rw'Imana yanje imisi yose ubudahengeshanya. Mu ngoro y'Imana meze nk'igiti ca oliva gitotahaye. Nizigiye urukundo rw'Imana yanje imisi yose ubudahengeshanya. Nshaka kwama ndagukurira ubwatsi, kuko wangize kirumara. Nzoshemeza izina ryawe imbere y'abakunzi bawe, kuko ari ryiza. Nizigiye urukundo rw'Imana yanje imisi yose ubudahengeshanya. Aleluya, aleluya. Mbeshaho mukama kubera urukundo rwawe, niho nzozigama iryo unyagiye wewe nyene. Aleluya. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko twayishikirijwe na Luka mweranda. Muri irya minsi avuye mw'isinagoga, Yezu yinjira mu nzu ya Simoni. Inabukwe wa Simoni yari aremerewe n'inyonko. Baramusabira kuri Yezu. Yezu aramwegera arakankamira inyonko, nayo iramuvamwo. Buno nyene avyutse aja mu vyo kubaza Imana. Izuba rimaze kurenga, abari bafise iwabo abagwaye bababazwa n'indwara z'ubwoko bwose barabamuzanira. Nawe agaranzuriye iminwe kuri umwe muri bo akabakiza. N'ibishetani vyarava muri benshi biboroga kandi bivuga biti, uri umwana w'Imana. Ariko we abikankamiye ntiyabireka ngo bivuge, kuko vyari bizi ko yari Kristo. Bukeye Yezu arasohoka
aja ahantu hiherereye, abantu isinzi baramurondera, baruhira kumusanga iyo ari, bashaka kumugumya ngo ntagenda ahandi. Nawe arababwira ati, ntegerezwa kumenyesha mu bindi bisagara inkuru nziza y'ubwami bw'Imana, kuko arico canzanye. Aragenda rero yigisha mu masinagoga yo mu Buyudeha. Dushemeze ijambo ry'Umukama. Bavukanye, mu kwinjira muri uyu muzirikano twisunge intambuko zitatu. Intambuko ya mbere, uguhinduka ku munsi, ikimenyetso c'izuka. Intambuko igira kabiri, ubusuku n'ubutumwa, akize aja mu vyo kubazimana. Intambuko igira gatatu, ukwicisha bugufi, umwidegemvyo. Intambuko ya mbere, uguhinduka ku munsi, ikimenyetso c'izuka. Yezu ava mw'isinagoga yinjira mu nzu ya Simoni. Kuva acinjira yarabanye ubugwaneza inabukwe wa Simoni yari aremerewe n'inyonko. Ishusho ikomeye ya Emanueli, Imana kumwe natwe. Imana ije guha igihagararo kizima ubuzima bwacu bwa misi yose. Kubw'ububasha afise, Yezu aramusubiza ubuzima akoresheje ijambo mu gukankamira iyo nyonko, nk'uko Yoba ariko adondora izuka ryiwe bwite. Uko kuvyuka kurarengeye ugukira gusanzwe, ni ugusangira intsinzi na Kristu ku rupfu. Intambuko ya kabiri, ubusuku n'ubutumwa, akize aja mu vyo kubazimana. Buno nyene avyutse aja mu vyo kubazimana. Ico kimenyetso ni akaranga bwami k'ubwami bw'ijuru. Ugusukurira abandi kibaye ikimenyetso kigaragaza ko yakize gose, urukiza rw'ibiboneka inyuma, urukiza rw'imbere mu mutima. Ikimenyetso cyo gusangira ubutumwa na Kristu ataje gukorerwa, ariko yaje kwitanga ngo abantu baronke ubuzima. Kuba mu nema ni ugufata inzira y'ubusuku. Nanone urukiza, ubutumwa, igikorwa ni inyabutatu y'ubuzima rukristo. Intambuko ya gatatu, ukwicisha bugufi, umwidegemvyo. Uyu mukenyezi aragaragaza ukwicisha bugufi. Amaze gukira ntarondeye kumenyekana no gutangarirwa, ahubwo aciye aja ku gikorwa, kandi icyo gikorwa kigiyeko mu mwidegemvyo. Ngubwo uburyo nyabwo agaragaje bwo kwerekana yuko nawe ari umusuku. Araheza arasukurira abandi, maze abikora mu kwicisha bugufi bivuye ku mutima. Maze uko kwicisha bugufi kukamurikirwa n'ijambo, ijambo yumvise yama yabwiwe, maze akareka rikarangura icyo bivuga. Natwe tuhakura icigwa nitwafata akanya gakwiye ko kuzirikana neza ijambo ry'Imana, maze tuzoheza natwe dushobora guhinduka nyakuri. Nitwahinduka duheze tuba abasuku ba bene wacu, tubitumwe n'umutima uciye bugufi. Dusozere mu gusaba inema y'ukwemera ububasha bw'ijambo rya Yezu mu buzima bwacu, na cane cane mu nyonko zacu z'imbere mu mutima. Ese ugukira kwacu koyoborwa no gushaka kwiza ko gusukurira abandi mu miryango yacu, mu mibano yacu no muri ekleziya. Ukuzuka nyako k'umukristu ni ukwiga gusukurira abandi n'umutima uciye bugufi, dushigikiwe n'ukwemera inkuru nziza. Amen. Mwari kumwe na Patiri Elia Ntyabose wo muri diyoseze ya Ruyigi. Ndabasigaranye umuhezagiro w'Umukama.